itariki 5 z'uku kwezi kwa kabiri kwa Ruhuma abarundi bahimbaza isabukuru igira 32 bemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Turavye muri ibi bihe igene abarundi babanye, hariho abagifise agatima cane cane bamwe bari ku butegetsi ko kwitwaza amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'intara kugira ngo bakumire abandi abo badasangiye intara, abo badasangiye ubwoko. Ariko rero naho tubivuga uko ntitwogarukira ngaho, ugasanga rero hariho akagwi k'abantu bari kurushi katungishijwe na leta, katungishijwe n'ivyo basahuye leta. Abanyagihugu kumva bari dodomba, iyo myidodombo ugasanga yadutsemwo indyane. Arico negituma kugira ngo ivyo byose bituma ubumwe buhungabana mu gihugu ca bose rimwe, yuko cane cane umukuru w'igihugu yobigwanya kuko umukuru w'igihugu nk'uko vyanditswe mu ibwirizwa shingiro niwe ahagarariye ubumwe bw'abarundi. Umukuru w'igihugu rero yobihagurukira kandi yaravyiyemeje, agafata abo basuma bose b'ikomvyo n'amafaranga basahuye akayagarukana mu kigega ca leta, ariko gaca akoreshwa neza, agasabikanywa mu gihugu, gutyo ubumwe buzoca burama bukongera bukaramba bukamaho.